Yesu ashimwe. Iki gitondo dusangira aya majambo dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 4 n'umurongo wa 14 agace A. Haravuga ngo maze ariko arasangira nabo arabihanikiririza ati nimubi Yerusalemu ariko murorera isezerano rya data iryo mwanyumvanye. 14A. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye. Dusangirira ijambo rivuga ngo inyifato mu kurorera isezerano. Reka dufatire kuri aya majambo Yesu yabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo mugumiye Yerusalemu mu kurindira isezerano. Ariko si ibyo gusa, baciye bajana mu cyumba cyo hejuru, hanyuma bagumye barorereye isezerano basenga badahumeka kandi bahuje umutima n'inama. Inyifato bagize rero abo bigishwa barumviye ubwa mbere. Yababwiye ngo bagumiye Yerusalemu, baragumayo. Ntibagumye bayerera ariko bagumye Yerusalemu. Hanyuma si ibyo gusa, baja mu cyumba cyo hejuru baguma basenga ubudahumeka. No kuvuga ngo ku murango no mwijoro cyari cyo gikorwa cyabo. Hanyuma bari bahuje umutima n'inama. Natwe turafise amasezerano umuntu wese, ariko reka mvugira isezerano rimwe duhurirako yuko Yesu azogaruka kutujana. Kuko uko yagiye niko azogaruka. Kandi yasize atubwiye ngo nzogaruka kubajana kugira hondi muhabane nanje, kandi muhira kwa data hari amazu menshi. Iryo niryo sezerano dusangiye twese abamwizeye Kristo. None wewe urindiriye gute? Niyihe nyifato ufise mu kurindira? Ababigishwa barumviye ubwa mbere bagumiye Yerusalemu, natwe tubabumvira tugumaho Yesu yadusize, nitugume tuyerera. Ikigira kabiri, bagumye basenga ubudahumeka kandi bahuje umutima n'inama. Natwe tumurindire dusenga cyane ubudahumeka, tuvyitwararike, tubishire ku mutima. N'ijambo ry'Imana ntiturisiga inyuma, dusome n'ijambo ry'Imana kugira tuze turibuka n'ibyo yasize atubwiye, ariko kandi tubeho duhuje umutima n'inama. Abamurorereye abera umugeni wa Kristo, tubeho duhuje umutima n'inama, ntitwireme ibice. Iyo niyo nyifato nziza ukwiye kugira mu kurorera isezerano. Yesu aguhezagira.